Ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV vayi naho mwerereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi nkuko musize bimenyereye uno musi uri special nakuzaniye ikiganiro cy'abana Buja Kids. Buja Kids ni ikiganiro cy'abana bari mwedo 10 ans mwedo 15 ans ahanini nibo dukunda gukorana rero reka tubakire mfise abana batatu beza bafise soye ku minwa yabo tuza kumenya utuzina twabo mbese mukurikirane mwumve abana bayaga gute abana biyumvira gute mbega abana bipfuza iki mu buzima bwabo mu buhinga bwa kamera ni Elfed Malfa kariko neza kugira ngo ano majwi abashikira ari wow image igushikire imeze neza cyane mwibutsa kugira abonnement utaragira a subscribe kuri Roy TV Burundi shira muri commentaire nambukundi igano cy'abana wongere kandi uduhe like na partage yawe kugira ngo kigere kure ni sawa rero bana ego ni sawa murameze neza ego okay bon ndabona murasa neza mwamba ubwiza bw'Imana ego reka rero tubaza akazina ka umumwe wese tumenye uko yitwa ndabona ukuntu basa bafite n'utuzina twiza mpere ngaha meze neza ego wariye ego wahaze aho uri mukuri ego okay bo tubwira akazina kawe nitwa Iterite Kaninete Iterite Kaninete na wewe urakoze nanje nitwa Musabwa Milka Esther Ninete Milka Esther nawe nitwa Kaneza Amen Gloire okay Milka Esther Amen Gloire na Ninete voilà muri beta merci nije ndababwiye jenyene kandi murazi kuririmba ego kandi cyane wowe uririmba ijwi rya kangahe yewe jambe na wewe nje ndaririmba irya kabiri n'irya gatatu n'irya mbere kushingiro okay na wewe ya gatatu nakaye karirimbo mukunda hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye muramufasha hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho imana ikomeye hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho imana ikomeye. Mwaje wow amina hariho imana ikomeye ninde yo dusigurira ugukomera kw'Imana gukomera kw'Imana ni kwinshi kuko Imana yadukomeje nyine yadutangiye ku musaraba nyine kugira tubeho kandi irongera iraducungura na wewe uwo dusigurira ugukomera kw'Imana bivaye nuko wowe ubitse Imana ikomeye nkuko iradukunda yaremeye itanga umwana wayo w'ikinege natwe Imana rero yakomeye niyo ikomeye gusumba ibintu byose nawe kubera Imana iradukunda cyane iratwitwararika iraturihira ibintu byose niyo mpamvu rero tuvuga ko Imana ikomeye okay reka tugende mu kiganiro cyacu nyezina numvise ko muri abana b'ubuntu mufise umuco okay bon muri vacances si kweli ubu vacances ntiturayisozera ahubwo ni tukitangura nigiki muhora mukumbura ko vacances iba ko abanyeshuri bose barakunda vacances mwamurushe mu mitwe iyo vacances ibaye wowe kumbura iki muri vacances jewe nkumbura niga nyine kwiga icyongereza igifaransa gukina uduteate gutamba danse modere nyine kuko bica bituma n'umuvyeyi akwishimira kuko acavuga vacances ntiyabaye imfa gusa ku mwana wanje okay nawe nkunda vacances kubera mba nduhutse umutwe ku ishuri tuba dufata ibintu byinshi nk'amadefinition byinshi biba bituruye umutwe ariko cyo turuhuka neza muri vacances tukaba turonse nyene agahengwe ko gukina n'abandi bana ko kugenda mu bintu byinshi nk'ibintu byinshi uvuze ati mu bintu byinshi ushatse kuvuga iki twebwe muri vacances hari igihe tugenda kwiga icyongereza canke tukagenda gutamba ikirundi tukaza turatamba nyene bakaza baduhamagaza dutamba hanze ivyo nivyo bituma turyoherwa
nico gituma mukumbura vacances. Na wewe igituma nezerwa muri vakansi ndafasha abavyeyi ibikorwa hama tukaryama tukiri mu mashure ntitwaryama twajavuga mama ngira nige mama arindira ubu rero mama wacu acavuga ati ubuho ntimuri mu mashure nimuryame muruhuke mwakinye mwarusha. urakumbura kajya karuhuko agatiro. Okay, apart y'ivyo murakunda kureba amasinema? turayaraba kubera si filme, kubera ari igihe dusangamo hari inyigisho kuzijanye n'abana. Rero filme usanga z'inyigisho z'abana tuja tuvuga reka turabe kuko natwebwe bidufitiye akamaro. Nibwo he bwoko bwa filme mukunda kuraba? Jewe kuri ndavye nka filme, hariho filme yo mu Huriro TV nukuri niga kanyana nazo nyene nukuri zirimo inyigisho nyinshi kuzijanye n'abakuze. No kuvuga uraraba ni n'amasinema afise inyigisho ku bantu bakuze, bisigura ko uri kuritegurira kuba umuntu mukuru? Yego, kubera nanjewe ari ikintu washika nkavuga ati naroreye kirya kintu nanjewe kanige akarorero nabona filme nakarindero ngo iva hasi. Tagiye kuwo hagati akenshi abana barakunda kurekama batunga amatelefone. Urafite telefone? Oya. Kwereka atayufise? Sindagera ku bigero byo gukoresha telefone. Nawe ntayo ufise? Oya. Umva uzogera ryari kwikoresha? Ngeze nko mu 13 ko. Niho uzoshaka gukoresha telefone? Wowe nawe? Najoye nyene ngeze mu bigero nyene byo gukoresha telefone. Ibigero byo gukoresha telefone wowe uharura ko ari ibigero vy'imyaka ingahe? Imyaka mu ma 18 ans. Niho uzoba ukeneye telefone? Na wewe? Cyenzo kenera telefone nandije kwiga kubera hari gukenera telefone igakwica mu mutwe bigaca bituma utimvira kugenda ku ishuri, ubwenge bwose bucabura no kuja ku ishuri niwumva ubwenge bwose bucabugenda kubera ntutorika wige ucigumu jama telefone cigusamaza. Nico gituma tuba abana dukeneye kuza turamanza tukiga tukagira nitwagira ko tumara amashuri cyo tubona gutunga phone. Hari abana batunga amatelefone ugasanga amatelefone bako yakoresha ibintu bitari vyiza. Ni nk'ivyaha ibintu bitari vyiza umaze kubona vyokorerwa mu matelefone? Bivanye n'ingene abana ariko ugenda mu bintu nko ma YouTube ukagenda nko ma Facebook ukagenda ukaguma wiconnecta ngo yaha ngo jinde ko ndiconnecta nibishobora ko niga reka mbanze ni connect jewe ndagenda kwishuri ukagusanga amasaha kuja kwishuri araheze ukacuke kwishuri wacerewe. Yego, ukagenda kwishuri wacerewe ni mu mwigisha nyakubaza uvuye mwira Mariano abo mubesha umwigisha. Bisaba yuko tubwa abana dutunga telefone twarajije amashuri kuko natwebwe ya telefone yotuzanira akamaro tumaze guheza amashuri. Na wewe uramaze kubona abana bamwe batunga amatelefone kandi ugasanga izo telefone ziko zibakoresha ibintu bibi? Uyu yavuze guta umwanya. Nicaye ikindi kintu ubona ko telefone ishobora gutuma ukigwamo kitari ciza? Amen. Na wewe tubwire biramaze gushika banze tubwire gutunga telefone ku bana bakunda gutunga amatelefone bakayatunga akaca bakoresha ibintu bitari vyiza?
n'ivyo ibintu bitari vyiza wowe uzi telefone yo gukoresha? telefone ashobora nk'ubu bagutumye uriko urakina nk'amajike bagutumye ikintu gifise akamaro ugaca ngo ya mama ngo tumundi ngo je nanje guma ngenda kubera kuko uba uri muri telefone ukora vyinshi ugiye kuri Facebook ubona vyinshi bagutumye ya mama kandi ico kintu biratuma uba ikigaba. Biramaze gushika nk'uri kw'ishuri nk'ubuhungu bukakwandikira nk'utuntu canke bukakubwira ibintu bitari vyiza? Yego bamaze gushikira gusa je ndagatahura nka ndabibwira mwigisha agaca bahana aca bakubita inkoni. Okay, rero tugomba tuvugane kuri iki kintu gikurikira. Nk'abana akenshi usanga bari muri yaje yanyu ugasanga bako bagenda mu bintu vya copinage n'uduhungu kuko birabaho muramubibona. None nk'abo bana n'ivyaho ibibazo boza guhura navyo muri kazoza kubera ivyo bintu bagiyemo bakiri batoya? Muri kazoza zabo bashobora kuza bataha ijoro nka 5 ari umukobwa kuko umukobwa 11 igeze bari muhira canke niyo 11 nigera atakiri muhira kuko barya abari karishinga n'abahungu. Wewe ashobora kwicara imbere ya nyina wiwe kuko na nyina wiwe arafise impanuro azaramuha kuko umukobwa so kuguma ataha ijoro canke kuguma yishinga abahungu kuko abahungu baramubesha. Ashobora kumutera inda namutware akaca muta akaca mwana inda sigwanje kuko rero ivyo bintu bishobora kumuzanira ingaruka mbi kw'ivyo vyabo. Nawe tubwire n'ivyaho ibibazo abana baja mu bintu vya copinage bakiri bato bashobora guhura navyo mu buzima bwabo bwa kazoza? Barashobora kurwara sida bivanye nuko abavyeyi babo bayirwaye kuba barabavyaye baca barayibandikiza abana babo bagaca baryamana. Rero uyo mukobwa agaca agwara sida atazi nyene yabirwaye akaca yihereza n'abandi ubuzima bwiwe akaba ariko arabwicaye cyane ubw'abandi. Amen. Nawe tubwire n'ivyaho ibibazo yuko abo bana baja mu bintu vya copinage bakiri bato byozobatera mu buzima bwabo bwo muri kazoza? boshobora kw'ishure baba bakundana bakaca ivyigwa vyose biga bigaca mu guti bigaseruka kukundi kubera abahungu. Nivyo baca kuguma gusa biyumvira gusa ubuntu bavuganye bw'uburofa bigatuma n'indero yabo itituka bigatuma n'akazoza kabo bakica. Ariko kandi rero n'abandi bana usanga ari abana bato gose bato cane ugasanga bariko baragendana n'ibipapa bikuze birengeye imyaka yabo. Ivyo bintu birabaho mu kibano ukabona umwana muto ariko arakora ibara. Mbega nk'abo papa ivyo bipapa vyo bitagira indero mwobihanura iki? Tubanura kutaza baronona abana bato kuko bashobora kubonona abana bato bikaca bibazanira ingaruka mbi iyo bagiye kubaka urugo. Ashobora konona igitereko c'umwana akacaba atavyara. Kandi ngo babahendesha utuntu duto duto, imbombo, bisuguti, ngo ndakugurira ji, ndakugurira amata, akaca mwonona. Nawe bahanura iki abantu nk'abo? Kandi byitoko abari abantu bakuze bari bakwiye gutanga indero mbere bagafasha abana bato gushika kure kandi heza. Ico no bahanura no babwira ati reka gukurikira barya abantu barya abagabo bakuze mureke kubakurikira kubera ntimuzi ivy'iwanyu kubera nimurindire kubera umuntu wese w'umukobwa ikiri mu buzima bwiwe no kwihangana mwihangane murindire mwubake bwanyu. Nawe tuyagire mubahanura iki abantu nk'abo bakuze ariko aribo bahendesha abana batoya bakabicira ubuzima? Yewe no bahanura nkababwira ati nta soni kuza muragendana n'abo bana bato mubareke mugende kurondera abamama mukwiranye bakuza kana kuguma mwonona abana b'abandi. Kandi ngo hariho n'abavyeyi dusuye kujya vya copinage, hari n'abavyeyi bareka abana ngo baje muri copinage ngo nibisanzwe. Abo bavyeyi bo mubahanura iki? Bareka abana babo ngo baje muri copinage ngo nibisanzwe? Abavyeyi cyo bahanura ni kuko n'abana babo bariko barabigisha indero mbi bica bituma nejo
atwaye inda akavuga agacitangura kumwihakana umwana wiwe kandi ari yamurese arabijamwe. Ndetse no muhanura mama n'ubwira ati reka gushira umwana wawe muri ibyo bintu bya copinage kubera nk'ubu yotwara inda ndazi wobura ibintu wogurira uyo mwana nk'impuzu nk'amasabuni yo kugurira uyo mwana yoba yabyaye. Muhanura uyo mwana wawe aho kumwinjiza muri ibyo bintu bimukuremo abo umwana yitonda arindira. Kandi n'ubundi iyo umwana w'umukobwa agize indero mbi bitukwa nde? Nyina. Sawa, nawe bahanura iki? Je no bahanura uyo mama no muhanura si umumama gusa n'abavyeyi bose muri rusange. No bahanura ati reka kwigisha ingeso abana bawe kuko atwaye inda abana bovuga ati ngo ni mama yabitubwiye ati ngo twinezereze ati ngo si mama yabitubwiye ngo tubijemo natwe turabijamo ni mama zo kwimenya byose. Sawa murakoze rero mugire akajambo kamwe mushikiriza abantu bakora bakurikirana bose hari nk'abapapa hari nk'abamama n'ugwaruka bamenye ko abana bato bafise ijambo kandi bafise n'ubwenge. Si ngombwa ngo bagire imyaka myinshi ariko mumva ukuntu muyaga nk'abantu bakuze muramaze gutahura ubuzima. Gira akajambo ushikiriza abantu bakora bakurikirana. Icyo nabashikiriza ni kuza baregereza abana babo kuko bagiye barabagira ukuntu baba abagabo bagenda barabonona kuko baba baronona abana babo. Icyo no bahanura nuko bobegereza impande bakamuhanura. Nawe bahanura iki? Kandi cyo no bahanura nk'abavyeyi nkabo no babwira ati umwana wawe mushire agume mu rupango hageze ku masaha 11 atahe apana kuzaratanka saa sita z'ijoro nka sangapi. Umwana akora afise indero nziza. Ame nawe gira akajambo kamwe ushikiriza abantu bakora gukurikirana bose. Jewe ico no bahanura abana abavyeyi kuza barigisha indero nziza abana babo kuko nko masaha 11 baca bataha kuza baraba ingene mama wabo bateka kubera ntibazoje ku bagabo batazi guteka ngo bamara amazi abavyeyi babo. Murakoze cyane mwikomera amashi rero. Ntimuri abana gusa ariko muraciye n'ubwenge murazi ibintu abantu bakuze bategezwa kumenya mbese mushaka no guhanura n'abandi. Reka ndabashimire ku mwanya wanyu sivyo mwakoze cyane kuduha ikiganiro kandi ejo hanyu ni heza. Muzogira n'imigisha myinshi kandi muzogira ibihe vyiza muri kazoza. Ego yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV nkuko mutaze mumenyereye. Yari Buja Kids na kumwe n'abana bameze nk'abisunuye gatoya ariko bafise ivyumviro birashe bashobora no guhanura abantu bugwaruka bageze mu myaka ikwiriye ariko usanga batazi ivyo barimo canke se batahure imyaka yabo no gukura kwabo. Reka ndakwifuza kugira umugisha wakurikiranye kino kiganiro gushika aha. Mvuge nti bugira aho ubahwe ushire muri comment uko wacakiriye impano z'abana bana bazakiriye gute mbega ubona ugwaruka gwejo ruko rufata iyaye ntumbero. Reka rero ndabifurize kugira umugisha mwese muri rusangi ivanye naho mwerereye tuzosubira kandi naho butaha. Bye bye. Imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisa